kandi ngato bashaka kuva abantu na waka light ijya TV yanyu bashaka kuyitwarira nayo tuzi inanyi cyambere cyo bumenye ayo ma TV n'indi TV twa nimbari kireze abo bose baguma babishira ku mugaragaro ibintu byacu kandi bagenda bamukamera bamushira ku mugaragaro n'ibindi nidukeneye nimbagwaye amabo ari kuri twebwe urumva igihari rero nudiskite ngo wabivuze ngo ufite inata n'ibindi ndashaka gufyatagura ubunyene nawe ibintu by'ama black je nabivuze narumvise ko ntaragwaye ariko ntaragwaye sinibisigura ko nahise ariwe yamuroze oya ngiye ngo ni papa wawe sumupfumu hama turi kumwe na X-ray Bam CEO ngango muramuzi hama turi kumwe na Briella kandi icatuzanye ngaha ni ingorane iri kwiraba mu kazi kacu muri office yacu ari ingorane yatewe kandi n'uyu mukobwa nyene yaze kutuzanira abakozi badasobanutse nka twanse no kubivugira mu rugo kubera twari tuzi yuko byo hava bizana ingorane rero kuba twakuzanye hano hanze uraza kutubwira neza kubera ko nituvyumva ingene aho dushobora kuzana umukozi adasobanutse kwanza simbona impamvu yo kukuramutsa tubwire kwanza CEO tubwire je sinumva ho namuramutsa oya nta mpamvu yo kuvuga byinshi turafise akanya gato yakorazi ko kwa muganga tubwiye ko twoca tumutwara imiti Ntare n'amasana ya nyene kenze rigombigere ukuvuga rero aha nagombo uyu nabintu birebire dukeneye udutware kwanza imbere ya vyose kurya mukobwa ujya nani amazi imisi 2 adatonda ku kazi kandi rero sikuvuga ngo namuhaye akazi sinza haba ni vya bintu uvuga ati tuzo dentité twabonye nimbara ba mu gatunguru nimbari hehe urumva nituza habanye system urumva na umva uno musi twagereye twasheze ko bigira nyene mu rupangu iwanyu nashaka tubwire neza cyangwa tugenda aya masaha how ujya Briella niba ari nice haba cyo tumitora cyo tuvugana tumenye ikibazo aho kiri kuko je ndiko ndakekeranya bijya usanga n'urukundo canke sinzi aho uje wabivuye mugo vya vyiza ndamubonye rero namwe yo gutagaza dufise tujane tugende ahubwo tubwiye dukupe kamera tugende ninda gato amazi ndababaze kwanza none nahise ateye ingorane ku kazi wanyu munza kuziharura kuri jewe none ninde yamuzanye none je nkori wanyu je sizahaba niwe ndakubwira mu matwa ati muha kazi nice ko bigenda bikubwiye ndiko ndifyinira kugira abone yuko ico yantumye je nagishaka ego hewe gufyina hari ugufyina mu kazi umva jewe nakubwiye gute X-ray nakubwiye ati ushaka kuramuha akazi shakureke ariko wowe ucuruja ngaho urakamuha kandi wari wabonye kandi kwaje gukora ivyo ndabizi ibintu vya X-ray birashobora kubitirera ari agahinduka bahebi yake kuko ndashaka gutwebagura amakofi sirivupe turi mu bibazo kandi ngato bashaka kuva abantu na waka light ijya TV yanyu bashaka kuyitwarira nayo tuzi inanyi cyambere cyo bumenye ayo ma TV n'indi TV twa nimbari kireze abo bose baguma babishira ku mugaragaro ibintu byacu kandi bagenda bamukamera bamushira ku mugaragaro n'ibindi nidukeneye nimbagwaye amabo ari kuri twebwe urumva igihari rero nudiskite ngo wabivuze ngo ufite inata n'ibindi ndashaka gufyatagura ubunyene nawe ibintu by'ama black je nabivuze narumvise ko ntaragwaye ariko ntaragwaye sinibisigura ko nahise ariwe yamuroze oya ngiye ngo ni papa wawe sumupfumu siwe ngo yamuroze papa wanje yoruga umukozi wanje je birabaho ivyo ntibibaho na Briella basensere ngo mbesensere ku bintu ntari none wose wazanye ujya muntu so wamuzanye naje ndamuhetse mu mugongo none so wamusabiye akazi namusabiye akazi nace ndakamuha none yarazi ko kutumukeneye hajya yarabizi so warubizi niwe mwaramwankira ati ntukora aho reka kwanza kupyatagurika oya nta naho nzi Jesi ujya guma yimuka kiramwanya aguma yimuka none umuntu acamenya ndabutorera ifise aho yiba none mubosanga nawe yimutse gute basi tugendaho dushiseyo tuca tubaza ati eba ayumva yagiyana ibintu nk'ivyo birumvikana urumva turekere oya ibiki je numvise papa ni we yamurozi kandi papa urazi ko ari umurozi ari no mupfumu kandi zirazi kutobiharira kwa muganga batubwiye nimba ari ibiki batubwiye donasa batubwiye ngo wagwa ibi nibi nimba ari yabaye paralize n'uburozi wapina wapi none uko paralize ni gute rero nahise yamurozi umviriza ona nimba kuba paralize usanga ni kandi nyene urukundo nibindi urumva ni igihari rero tugende kwa nice tumutore nibindi ibintu ndumva rero ingwara agwaye ingwara twayisiri isteri simbari ivana niki iyo ngwara rero nyimba yigwaye kubera urukundo aho ni mpaka nyene nahise mumubona je sije ndiko jengene kwanza ndahabone aze kwa Ntare gushika ajya kumunani ku bavyeyi biwe hama tumubwira tu rero yarigeze kuba afite amatati kuko benshi bagenda bavuga ngo Ntare ngo afise ingeso mbi yo kugwana n'ibindi
kubagwana ega narafise sombi yo kugwana kuko nanje yarankubise kugwana sico kibazo ikibazo nuko agwaye niyo mpamvu je nego ndamwumvira n'ikigongo kuko nanje yarankubise kandi atakosa namugiriye nawe uri mu bamurogesheje rero namurogesheje je nka none ntiyagukubise mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu ivyo bintu vy'uburozi sindasubire kumva uri kurabibwira Briella sindabikubwiye waranabikoze koresha umwana ntuzi ivyo wari waramukoze none bijya ko vyakoresha umwanya ko vyaheze none vyaraheze ntishobora kuba babikoreye na uviriza ikibazo aho kiri Briella uviriza ikibazo aho kiri je naje ngakubwira guma ngurukirana na makomateri kwanza kuri inyishu media bavuga ati ibibazo byose bya Ntare ariko barahura navyo kanaka ni bariko barabitera ikindi naco mu bintu byo kuroga nibindi mukagira ibintu by'urukundo Ntare kuba ariko aguma agenda kubitana nibindi bivana niki n'amayerere muguma bugira kubera iki wewe nka wewe wogira ikintu ukagira ibintu by'uburozo ukacubishira kuri rezo sosio wabuza akazi ko kandi kazi ikintu giye kora cyose ukagenda ugisha kuri rezo sosio mwe abakobwa mwe ari ibintu biba byaraheze nk'ibyo sinzi impamvu muko murabigarukana jewe nice jewe nice ntitwigera tuvugana si n'umuntu novuga ati jewe turavukana dufitana imigenderane nice ndamubona ukunyene nkuko namwe ndababona oya biyafitana imigenderane biyafise aho bihurira herere wewe kubizi wewe wavyigiye bihurira Ntare bamuroze wewe hari ibyo wari warakoze wafise CV yawe none uri kuratubwira yuko nice atatu yakoze kandi ari wewe wazanye nice okay CV yanje genda muyibaze Aisha ni wayize en plus nawe niwe wazanye na nice nije namukuye nose wamuzanye muri inyishu nice ntiyansanze aho nibereye ngo ndamuhuze na Ntare yo yareka kuzana aho yari kubiki nije namubwiye ati Ntare ingo kungo yaze ku izina ryawe ntiyarazi ko uze kumuhuza nawe ntavyo yaragiye nanje nzi ko nje kumuhuza n'umurozi ko mushaka kundenganya basi uremera ko tumanuka cyane kwa nice aho yahuraba ingo tugere tumura dusanze ataho hari wewe kuvuga ngaha kuva mu gatuvu ubu kuri amasasa 9 gushika aho tuza kumurongera na nice tutamuronse turamanukana hamacha nangaha mwiraho nyine yagaragara tekereje nyene kubayagurika ndabayagurika sirivupe ego rero turege ibintu by'amanani kuko nubu ndashaka gutabagura amakobwa je ntabwo cyabufise urazi kubera je Ntare ntacu dupfana na ntuze ntacu dupfana na nice nice si umwana wanje nibaza ko ari ibintu by'umukino kubona nice umwana wanje twubaha next lay apana kuvuga ati umuntu wese ubonye ngo nkubita rega mege mwihaye ibintu oya kubitwarira mwe abantu rero ubu abantu nkamwebwe ngo bamukoresha ibintu by'amangetengete bisaba ko tubagorora nakurogira ibintu by'amangetengete ugacubishira kuri rezo sose bagome bakuraba ntusubire je kumbwira ibintu by'uburozi ibirozi byaraheze sinzi impamvu mugwa mbingarukana nyimba mushaka kunera stress inyishu media yaje kugorora abantu ni inyishu y'abantu uzanye iby'amangete urabona numviza kwanza genda mubagorore kuko urabonye Aisha nanani ariko aragira usanga ujya Aisha canke nabonye bamuro nyimba ari we yamuhaye ivyo bintu ntavyonzi kuko je ntibivuga ko nanje ari Aisha yari yabimpaye none kubiguha no wamwaderesheje na nice senge mwizina gese shaka no kumva je we Aisha ndiko nabavuga mu kanwa kiwanje singeneye ingona bajane kwa nice amivyo vya Aisha n'uburozi bwanje mu bihebe kuko ivyo byaraheze uragenda turaje rabinye n'abantu nyewe baguma dusamarira umenga jengo manange message inyishu media sirivupa inyishu media je kugorora abantu inyishu bibazo by'abantu hajya rero ubu Ntare jezo koresha amahera yanje yose kugira akire niyakira rero ubu je no fuma ndamutwara muri Nigeria bamugira iki ndasago ku buryo abantu bose urabara ujya bunduki niba ari bunduki yaramukubise mugabo Ntare ahiriyagarara kubera iki iyo abafise inguvu yari kumugorora ni inyishu y'abantu rero bajya abantu bavuga ati ngo televiziyo bayugare bayigize nibazo yuga aha tugiye kurondera n'abantu bafise amahera bayabitse ngaha aho kuyakuragiza mu bantu batishoboye bakaguma bayafise tuzobarondera abonye tubakubite ayo mahera yabo bayashire mu bantu babafashe X-ray bam jero maguruke nk'umusazi rero X-ray bam nawe urashigika ibintu byo kugwana je nazo gwara muri vide nazo kwita umuntu adafise ikosa je tuzogora umuntu afise ikosa no uzakwishuye wowe uzomukubita ariko akubaza ikibazo ukarega kwishura tuzobisha ku mugaragaro hamwe uwo muntu afise inguvu anyugarire televiziyo kandi idafise ikosa tuzogwana bazomenya ko nije ndibahe biyake canke ndibahe uko nukuri na je rero ntangure kugwana gwe no mugende